Bakunzi ba radio televiziyo Ubuntu, turabaye kaze mu kiganiro amagara yacu cuno munsi. Umwana kugira ngo akurane amagara meza birasabwa yuko ahabwa incansho zose kuva akivuka gushika akure. None izo ncansho baba bazihabwa gute? Zihabwa abana bafise urugero rungana gute gushika ku rugero rungana gute? Mbega ivyo bikorwa vyo gucandaga biba vyifashe gute mu mavuriro mato mato? Ikiganiro cuno munsi kidushikana muri komine ya kera ya Mutaho, ubu ni muri komine ya Bugendana Mutega, ni neza na neza kw'ivuriro rya Nyangungu. Turabahaye kaze. Mbere yo gukora ibindi bikorwa vyose babanza gutanga inyigisho zitandukanye. Nibogora Claude arongoye iryo vuriro aratubwira hanini inyigisho bakunda gutanga, anatubwire n'incansho zigenewe ibibondo uko zitangwa bivanye n'urugero umwana agezeko. Mu mirimo ya misi yose dusanzwe turangurira hano kuri rino vuriro hakorerwa ibikorwa bitandukanye, harimo kuvura abantu baza batwitura, bijanye no gutanga uburyo bwo kurondoka ku rugero. Turakira kandi abavyeyi babazanye abana kubacandagisha. Biri mu bikorwa rero dusanzwe turangura mu mirimo ya misi yose. Imirimo ya misi yose itangurirwa bwa mbere n'inyigisha tubanza guhereza ababa batwituye. Turagira ico twita mu gifaransa pese matinale, tugatanga inyigisho zijanye n'igikorwa tuba twateguye uwo munsi. Hari igihe ducishamwo tukigisha ibijanye no gucandagisha canke ibijanye no gutanga uburyo bwo gutandukanya imvyaro, canke tukigisha ku bijanye na malaria. Nko turi mwisekeza ryo kuraba abantu bose kugira ngo baba de nombre baze bashobore kuronka imisegetera. Ni ukuvuga izo nyigisho ziba zisanzwe ziteguwe ku munsi, inyigisho tuza gutanga. Hanyuma rero abavyeyi bamaze rero abantu bituye ivuriro uwo munsi, umwe wese amaze kuja muri service yiwe, mbere yuko batangura harabaho inyigisho n'ikiyago kiba kijanye na cane n'umwe wese aho yagiye atumbereye. Cane rero nk'abavyeyi baje gucandagisha ibibondo, haraba hari izo nyigisho bagasubira bakanoganza, bakabigisha akamaro ko gucandagisha umwana n'akamaro ko gukurikiza isango baba babahaye, n'ingaruka mbi dushobora gushikira umuvyeyi atariko aracandagisha umwana canke gusiba. Hanyuma ivyo rero bigatuma umuvyeyi agenda yumvise neza ingene yobandanya akurikirana ico. Mu bisanzwe iyo umuntu ariko arigisha, ni vyiza ko bwa mbere ukurikirana nyine ukaraba ko inyigisho uriko uratanga abo uriko urazihereza bashoboye kuzumva. Nico gituma rero turiko turigisha harabaho akanya ko kubanza ukababaza ko ico basanzwe babiziko, hanyuma umuntu agatanga icigwa yari yateguye gutanga uyo munsi n'izo nyigisho. Hanyuma duhejeje turasubira tukababaza tuti mbega ko vyo duhejeje kuyaga canke kwigishanya muba mwashoboye gutahura iki? Muri ivyo rero barahava rero bakadusubiriramwo bakatubwira tukumva vy'ukuri ko bahavuye hari ico batahanye kizobafasha na cane mu buryo bwo gutahura akamaro ko gucandagisha ibibondo. Twakira abavyeyi bazanye ibibondo kubicandagisha incuro dushika kuri 3 mu ndwi. Duhera ku munsi wa mbere. Munsi wa mbere turakira abavyeyi bazanye abana kubacandagisha, cane tubaronsa incanco 3. Hariho urucanco rwa Pantavara, urwo ruba rurimwo incanco zikingira ingwara zishika kuri 5. Harimwo diphtherie, mu Kirundi ni ingwara y'ibigoga, harimwo coqueluche ingwara ya kanira, harimwo tetanus mu Kirundi ni rudadaza, harimwo na Haemophilus influenza type B na hepatite B. Hanyuma kuri uwo munsi nyene duca tugira ko dutanga urucanco rwa Rotarix, nabwo rukaba rufasha gukinga ingwara yo gucibwamwo. Turatanga kandi n'urucanco rukinga ingwara ya poliomyélite. Hanyuma ku munsi wa mbere nizo ncanco dutanga. Hanyuma duca dusubira ku munsi ugira 3. Ku munsi ugira 3 turatanga urucanco rukinga ingwara y'agasama.
na Ribeole. Hanyuma dusubira ku munsi wa kane niho twakira abavyeyi baba baheruka kwibaruka bazanye inzoya, aho tubaronsa urucanco rwa poliomyelite, tukongera tukabakingira n'ingwara y'igituntu. Ku munsi wa mbere twakira abana bafise ukwezi n'igice n'abamezi 2 n'igice gushika ku mezi 3 n'igice. Hanyuma ku munsi ugira gatatu tuca twakira abana bafise amezi 9 n'abafise umwaka n'igice. Hanyuma ku munsi wa kane niho twakira inzoya. Muri ivyo bikorwa vyo gucandaga ntibiraba abana bonyene kuko n'abavyeyi bibungenze ngo barabafasha gukurikirana imbanyi gushika umuvyeyi yibaruke kugira ngo bizogende neza. Abavyeyi bibungenze nabo nyene hariho inshanco bahabwa, cyane cyane hariho inshanco bahabwa zijanye no zibakingira tetanus. Ivyo rero bitangura iyo kuva bakiri mu myaka ibemerera ko bashobora kuja kubaka. Bararonka urwo rucanco rwa tetanus. Hanyuma kandi iyo baje gusuzumisha imbanyi barafise n'iyindi miti bahabwa muri iyo ntumbero nyene yo kubakingira. Aho hari ivyo baronka bijanye n'ibinini vya fer byo kubakingira gukama amaraso, kuko murazi ko amaraso ni ikintu umuvyeyi akenera cane muri ico kiringo cose aba yibungenze, kandi bimutegura n'igihe co kwibaruka kugira ngo adashobore kwibaruka afise amaraso akwiye. Hanyuma ibisigaye rero umuvyeyi kandi tukanamukingira, hariho n'undi muti aronka witwa TPIG. Uwo uramukingira ingwara ya malaria cyane cyane muri ico kiringo, kuko dusanzwe tuzi ko ingwara ya malaria irakarira cyane abavyeyi bibungenze, ico kimwe n'abana babo batarakwiza imyaka 5. Ivyo byose rero ni ibintu umuvyeyi aronka mu gihe abaje gusuzumisha imbanyi yiwe. Hanyuma rero kwa muganga arakorerwa n'ibindi bipimo kugira ngo barabe ubuzima bwe uko bwifashe. Hariho bipima mukorera bijanye no gusuzuma ko ashobora kubagendana nk'umugera wa sida, kugira ngo ivyo navyo birafasha kugira ngo bamenye, dusanze dupimye tugasanga umugera wa sida arawugendana, bica bidusaba rero natwe ko dutegura ingene umuvyeyi azibaruka n'ingene dushobora gukurikirana ubuzima bwiwe, kuko birashoboka ko umuvyeyi ashobora kuba agendana umugera wa sida mugabo tugashobora gukingira umwana wiwe ndetse akazibaruka umwana afise ubuzima bwiza mugabo naho we biba bishika akaba yaramaze kuba afise umugera wa sida. Iyo umuvyeyi ati tuyivurira kuva agimenya ko yibungenze, novuga ko abahomvye cane, kandi ingaruka mbi ashobora kugira zishobora kuba kuri we, zikaba ku muryango wiwe, zikaba no kuri ico kibondo aba yibungenze, zikaba no ku gihugu. No kuvuga ko n'ikintu gishobora kugira ingaruka mbi nyinshi cyane. Mu ngaruka mbi rero ashobora kugira, ubwa mbere nuko ubwiwe ntashobora kumenya ko yibungenze, kuko umuntu ashobora kwiyumvira ko yibungenze mugabo ugasanga sivyo nkuko avyibaza. Navuga kwa muganga niho hantu hambere banza kupima bagasuzuma bakamubwira ko yibungenze. Hanyuma bamaze gusanga yibungenze rero turafise ingene rero dusuzuma tukaraba umuvyeyi ko atabindi bibazo afise nk'ingwara zishobora gutuma ubuzima bwiwe n'ubwico kibondo yibungenze bushobora kugira amigo. Muri ivyo rero tumaze gusuzuma tugasanga bimeze neza, cyo tubwira umuvyeyi ko bimeze neza. Hanyuma gikurikira niyo dusanze hari ingwara afise, izo dushobora kumuvura arazivugwa. Hanyuma ivyo dusaba ko ibisabwa ko afata umuti kugira ngo bandanye mugabo ubuzima bw'imbanyi bugenda neza, iyo miti nayo nyene arayifata. Hanyuma rero haraba hariho kumukingira, tukamukingira bijanye no kushobora kuba atazogira amaraso akwiye, turamukingira. Hanyuma akaba ari n'akanya keza rero kuko tumutegura tukamwigisha mbega umuvyeyi yibungenze yitwara gute, afungura gute kugira ngo ubuzima bwe bugende neza n'ubuzima bw'ikibondo. Hanyuma hakaba rero no kumukurikirana tukaraba ko atazindi ntambamye ashobora kuzogira
ivyo rero bica bimufasha kwitegura neza kugira ngo hazagere ko yibaruka umuvyeyi azi ko atangorane, umuvyeyi azi ko azibaruka neza, umuvyeyi azi ko hageze ko azibaruka ashobora gutombera ivuriro ritoya canke ko bivanye n'ikibazo ashobora kuba afise ko biba bikeneye ko yibarukira nko ku bitaro bikuru. Ni ukuvuga rero umuvyeyi ataje ngo yiture ivuriro badushoboye kumukurikirana no kumusuzuma muri ivyo vyose, birashoboka ko ushobora gusanga hari ingwara afise canke hari ibindi bibazo afise bishobora gutuma rero ivyo kwibaruka bishobora kugenda nabi cane. Iryo vuriro rirafise abaremesha kiyago bakorana nabo nyene ngo barafasha mu guteza imbere amagara y'abavyeyi n'ibibondo, umwe wese agakurikirana ingo asanzwe ajejwe. Barekesabe Gabriel arongoye ishirahamwe ry'abaremesha kiyago bakorana n'ivuriro rya Nyangungu avuga yuko ngo babavyeyi nka bose batahuye umugambi wo gucandagisha ibibondo. Mu bisanzwe abaremesha kiyago dukora kuri rino vuriro turafise ibikorwa vyinshi bitandukanye. Harimwe ibikorwa dusanzwe dukora, bamwe baravura, abandi barafise ibikorwa bijanye no guhimiriza mu kibano ku bijanye no inyifato ibereye ku vy'isuku n'isukura, irondoka rijanye n'amagara meza, n'ivyo gupimisha imbanyi hakiri kare. Hama ivuriro dusanzwe dukorana neza cane, kubera ko twebwe iri shirahamwe ryacu ryatanguranye n'iri vuriro ngaha 2016. Ivuriro twagumye dukorana neza cyane kugera no munsi. Twebwe hariho umugambi waje wa UNICEF witwa Kiramama, ni umugambi wafasha twebwe baremesha kiyago mu kibano cacu mu kwita abakenyezi kuva bagisamwa. Rero aha mu karere twebwe duherereyemo abantu baritaba umugambi kubera ko umukenyezi umuremesha kiyaga mukurikirana kuva akimenya yuko yasamye imbanyi, akamukurikirana agapimisha impimo zijya babagirira ngaha amasepene imwe kugera kuri 4. Hama muri ico gihe cyo gukurikirana amasepene ku mukenyezi canke gupimisha imbanyi ku mukenyezi, haba harimwo kumwigisha umukenyezi uko ibintu bizoza birakurikirana. Iyo yibarutse rero umukenyezi aramenya yuko azoca candagisha umwana, agakurikirana umwana agakorerwa byose bijya mu magara y'abantu bita imisi igihumbi. Ku kijanye no gucandagisha ibibondo canke abakenyezi gupimisha imbanyi, mu vy'ukuri aha mu kibano cacu bose baramaze kubifata nka nkama, naho mutuba mwavuganye aramenya yuko ategerezwa gucandagisha. Hama mu karere umuremesha kiyago abajeje ntibashobora kudusoba kubera ko ubu hariho umugambi wa UNICEF wo kugabanya akarere umuremesha kiyago asanzwe ajeje. Ubu umuremesha kiyago umwe ntashobora kurenza ingo 100. Mu ngo 100 rero abana baba bari muri izo ngo 100 basaba gucandagishwa, bene abakenyezi bari muri izo ngo 100 bisaba gupimisha imbanyi, ntibashobora kugusoba kubera ko murumva yuko ni bakeya cyane bivanye na ubwa mbere ntibadusoba. Kandi nka jewe nahora mfise ingo 354 mugabo izo ngo 354 kugera no muzi tujijejwe turabaremesha kiyago 4. Ntawovuga yuko 100% abakenyezi bose impanuro bazumva. Kucandagisha bose barazi yuko umukenyezi ategeza gucandaga. Intambamye dukunda kugira ni zike mugabo ziko zirahera. Zari intambamye z'abakenyezi bapimisha imbanyi yamaze kurenza amezi 3. Abo bakenyezi hari habo muganira mu vy'ukuri ugasanga vyagoranye. Hama iyindi ntambamye twigeze kugira aha twebwe muri aka karere k'irivuriro turafisemwo ikigwati c'abatwa. Mu kigwati c'abatwa twaragiye kugira ikiganiro dusanga abo mu kigwati avyaye umwana munini baca bavuga ngo afise amagara meza, ivyo kubacandagisha bikaca biba ikibazo. Hariyo umuremesha kiyago umwe twaragiye turiyumvira impinyanyuro twogira kugira ngo muri ico kigwati bigene neza. Hariyo umuremesha kiyago w'umugabo, twaciye dushirayo uwundi muremesha kiyago w'umutwa w'umugore kugira ngo kuganiriza abo batwa bigene neza cyane. Kuva tumushizeyo nabo nyene barumvise yuko ubari sawa, ubu baracandagisha abana atangorane nimwe. Niyo ntambamye twakunda kugira. Ubutumwa twotanga twebwe nk'abaremesha kiyago, twebwe ngaha murumva yuko baratworohereje cyane. UNICEF baratugabanije cyane akarere. Mugo n'imbere yuko batugabanya murumva ko twari dufise ingo nyinshi.
mugabo ko ryari hangiro ry'umuremesha kiyago wese kugira ngo igihugu kigire abana bafise amagara meza, kigire abakenyezi bafise amagara meza mu kwitaho umwana, kubera ko umwana atitaweho kuva gisama niba abana tuca turonka bagwaye ingwara zo gufungura nabi, bagwaye kwashi, bagwaye zijya ngwara. Rero nk'akamo twotera nuko abakenyezi aho bari hose bakumva yuko umwana yitabwaho kuva gisamwa, niho bica bituma igihugu kica kigira abana b'incabwenge, abana bameze neza cyane. Jewe ico norangiza mutambajije ni impanuro notanga, mwavuze yuko Radio TV Buntu ivugira igihugu cyose. Twebwe ngaha mu karere k'irivuriro cyane cyane ico bita district, muri district ya Mutaho niho mwumva uwo mugambi watanguriye aho kugwiza baremesha kiyago. Twebwe turabona yuko by'ukuri ari igikorwa ciza cyane kuri twebwe baremesha kiyago bakera, cyatumye bica vyoroha gukurikirana abantu tujeje. Ndasaba abayumvira ico kintu ko boca bagikora mu gihugu cyose kugira ngo abaremesha kiyago bose mu migambi boroherwe. Eka n'abavyeyi bitura iryo vuriro barashima uwo mugambi wo gucandaga uko ngo watumye ingwara zahora zifata abana zigabanuka, bagashima uko babafasha kuva umuvyeyi yibungenze gushika yibaruke. Bagiye guteza inshinge zo kubakingiza agasama, idadaza, ingwara yo gucika mu barazibakingiye zozo, n'agasama n'ubukanga n'izindi ngwara, kubera barazitwigisha mugabo nusanga bazitegereye zose. Je ndarakabonye izo ngwara badukingira abana bataratangura kuza barazibakingira barakunda kugwaragurika cyane, ariko ubu abana ntibagwaragurika cyane kubera babakingira ingwara. Ubu baravyitabira ko kamo barakitabira, nta muntu adacandagisha umwana ubu n'ibigwaragwara mu bana, bijya bigwara byo bahora batabacandagisha ubu nibikeya nta biriho mu mihana. Tubatera kamo kubyumva bakaza baracandagisha abana kuva umwana avutse ku kwezi n'inusu, ku mezi 2 n'igice, ku mezi 3 n'igice, ku mezi 9, ku mwaka n'inusu. Naje ku rucanco rw'ukwezi n'igice, mwana aje kugira bamukingire ubukangwe, ibigoga, igitigu, umusonga, inkorora yakanira n'ingwara yo gucibwamo. Abatabitaho nababwira ko baza barakurikirana incanco zikorerwa umwana, kuko hariho nk'ingwara zimwe baba bariko baramukingira. Misanzu je uko ndabibona nuko baba bamaze kubinyigisha babikora neza, kuko hariho nk'umwana akwijije amezi 9 hariho ibinini bamuha ngo vyongerereza abasoda mu mubiri kugira ntazaragwaragurika malariya. Akwije n'umwaka bagasubira kubimuha no mu mezi 15, mezi 18, hama imyaka 2. Birafise akamaro kanini kuko biratuma umwana bimukingira ingwara, ukamukingira gucibwamwo, inkorora zakanira, bene izo ngwara nyene zivyaduka zifata abana. Ubu abantu barajijutse bose barakurikiza inshanco zo kwa muganga bisabwa. Uwo babifata minenegwe no muhanura kujijuka nk'abandi, akaza arihutira kuja kwa muganga, kuko kwa muganga badufasha ibintu vyinshi. Ico zidufasha izo nkingo, rwa mbere akivuka baramukurikiranye baramukingira igituntu n'ubukangwe. Hanyuma ndabandanya nyene kuva mu kwezi n'igice, yego. Hanyuma mugiga, yego, n'ubukangwe nyene. By'ukuri jewe kuva ntangura kuhaza, je by'ukuri muganga yarantunganirije umwana, kuko ingene ndiko ndabibona mu miti yamuhaye umwana wanje, by'ukuri nta na malariya arigera agwara kuva kivuka. Umwana wanje imiti yose kandi aranaduga, nta musi nza kubiro cyane kugira mbone ko umwana yakorotse, aguma asanga yadugije ko ikiro kirenga.
uburongozi bw'ivuriro rya Nyangungu buremeza yuko abavyeyi bitabira cane ico gikorwa cyo gucandaga, ndetse ngo nabake baba batavyitabira ngo barabagendera bakabasigurira akamaro k'ico gikorwa ku magara y'umuntu. Nibogora Claude agahamagarira abavyeyi kwitura amavuriro kuva bibungenze ndetse n'inyuma yo kwibaruka kugira ngo igihugu kigire abana bafise amagara meza. Mu bisanzwe ntavuga ngo barazikurikiza neza ijana ku ijana nk'uko tuba tuvyifuza canke uko twama turiko turabihimiriza mu mirimo ya misi yose, mugabo turabona ko ibice hafi nka 90% canke birenga, turabona ko abavyeyi bagerageza kuvyitabira neza bagakurikiza amasango tuba twabahaye kandi bikagenda neza. Ariko rero ntawe kwirengagiza ko ushobora gusanga hariho abavyeyi bamwe badakurikiza ikirangamisi tuba twabahaye canke bagasiba canke bakabiheba ku bw'imvo zitandukanye. Hari abo bishobora gushika bakava ngaha bakimuka, canke ugasanga hariho abantu by'ukuri kugeza ubu bataratahura neza akamaro ko gucandagisha ibibondo vyabo. Cane cane dukunze kubibona mu basangwa butaka, niho rimwe dushobora gusanga rero he n'abo bana bishika ugasanga baracerewe canke ugasanga umwana ntiyashoboye gucandagwa nk'uko twari tuvyifuza. Niyo mpamvu rero muri ivyo bice tuba tuzi ko bikunze gushika, turagerageza rero kuhashira ingufu cane, tukahagendera tugahimiriza cane dufatanije n'abaremesha kiyago aho basanzwe bakukira ivyo bice baba baherereyemwo, kugira ngo turabe ko ikijanye no gucandaga cigishobora kugenda neza. Intambamye ntizibuze. Bwa mbere intambamye ya mbere duhura nayo nuko rimwe na rimwe naho tugerageza tugatanga izo nyigisho, hari igihe abavyeyi batavyitabira neza ijana ku ijana nk'uko tuba twavyifuje. Hanyuma ikindi kibazo dukunze kugira nuko rimwe na rimwe bikunze kutugora kubera ikibazo c'abakozi gisanzwe cibonekeza ahenshi, tugasanga by'ukuri hari dufise abakozi badakwiye. Ivyo rero nivyo bice bituma rimwe na rimwe mbere usanga n'iminsi kumbure dutegekanya ikigo co gucandaga kidaheza ngo kibe iminsi myinshi cane. Niyo mpamvu rero twaba turafata iyo minsi 3 mu ndwi. Hanyuma ikindi tuba twifuza kitubera intambamyi nuko n'igihugu cyo guheza ngo hashobora kuboneka abashobora gusigara hano, hanyuma turonke n'umwanya ukwiye kuja kugenzura no kugendera izo ngo canke iyo mihana canke cane cane nko muri ivyo bigwati vy'abasangwa butaka tuba tuzi ko bikunze kugorana. Hari igihe tugira ingorane tugasanga turi bake, ibihugu bikatubana vyinshi, tugasanga ntibiriko biragira, mugabo rero turagerageza nyene kubifatanya. Mugabo murumva ko intambamyi ntiziheza ngo zibure. Ubutumwa notanga ni bwa mbere no gusubira gukangurira bene gihugu umwe wese ahari yitwararike vy'ukuri igikorwa co gucandagisha abana, kuko umwana yacandazwe agakurikiza ikirangamisi tuba twamuhaye canke aba yahawe n'ivuriro yituye, bituma umwana agira amagara meza, umwana agakura afise ubuzima bumeze neza, akagira igikuriro ciza, ugasanga ni umwana afise abasoda b'umubiri bameze neza. Hanyuma uyo mwana areza akaba umwana azogirira akamaro igihugu eka n'isi yose muri rusange, kuko akura ameze neza, afise ubuzima bwiza, atangwara zigeramiye ubuzima bwiwe. Hanyuma akaba umwana by'ukuri ateye igomwe, umwana ushobora kubiheza nawe uri umuvyeyi wiwe ukabona kunezerewe cane. Rero by'ukuri umuvyeyi wese ahari yo kwitwararika kino gikorwa co gucandagisha umwana wiwe. Igihugu gitera imbere gifise abantu bafise amagara meza, gutyo rero no kuvuga ko navyo bisaba ko umwana aba yakurikiranywe kuva akiri muto, na cane cane mbere kuva mu vyigwa kimwibungenze gushika akavuka, gushika rero ko agenda arakura. Yego. Ikiganiro cuno musi nkuko mwavyumviye twari turi ku ivuriro rya Nyangungu,
muri komine ya kera ya Mutaho, komine nshasha ya Bugendana mu ntara ya Gitega, mukaba mwimviye ibikorwa byose bijanye no gucandaga abana, ndetse mukaba mwumvise yuko batwiganiye n'ingwara ahanini babacandaga. Murakoze rero, ikiganiro c'uno munsi tugisozereye ngaha, naho ubutaha.